Zimwe mu mpamvu zituma hibonekeza urugero runini rw'ingo zahukana mu gisagara ca Bujumbura harimwo urwaruka rwakuze rutigishwa ibikorwa vyo mu rugo. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, yongera atera akamo urwaruka kwitaho ibikorwa vyo mu nzu arivyo bizobafasha mu gihe bubatse izabo. Turamaze kubona igituma ingo zisambuka cane. Igituma zisambuka, abigisha abagomba kubakana muragaba mwame muriko muravyigisha nico gituma ingo zisambuka. Abantu barashobora kubaka urugo ata numwe azi no kugorora impuzu. Hariho umwigeme babajije bati wewe urabona kugeze kubaka tego, ati sawa, ati kilo 10 gihegwa ngahe kw'isoko, ntavyo nzi. Ikilo 10 gihegwa ngahe kw'isoko, ntavyo nzi. Ikilo cy'umuceri kigwa ngahe kw'isoko, ntavyo nzi. Bati wewe urigera uja gusuma na rimwe, atoya. Ati sawa, uzi guteka iki? Atoya, twebwe hateka umuboyi. Tubwire ingene umesuza omo. Biramunanira, ntazi no kugorora. Mbwira uwo muntu yokubaka urugo rumeze gute? Umuhungu n'umukobwa bakuriye muri pusipusi, baca baregwa n'umuyaya n'umuboyi. Umuboyi ari we akumesera akugororera, umuyaya niwe yakugaburira gutamika. Uguma bateka wiberengaho kuri televiziyo gusa, ufyonda nguri mu mafilme, uva muhira ugiye muri korale mu kavyino ugacuta ugacushika wicara muri saro muri aba televiziyo gusa. Mbwira ugo rugo umuhungu n'umukobwa bahuye bameze uko bogubaka gute? Twasanze arico gituma ingo zimara amezi makeyi zikaba zisambutse ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kandi muze murabe ingo zisambuka nyinshi ni mu bisagara kuruta hariya mu rutoki hariya. Kubera iki? Mu rutoki umwana akura ashobora kuja kuvoma n'akabido gatoyi, ejo akaja gusoroma imvura ikamunyagira yikoreye imbegete y'ibijumbu. Ndavyibuka nyagirwa. Kiga n'icigwa twariko turiga. None rero mwewe mwagwarukamwe guhera uno munsi gwaruka ni mwebwe abavyeyi bazokwishimikiza ejo. Uno munsi mushaka kubishimikiza, muga mumenye ko badafise inkoni bazokwishimikiza ejo, namwebwe bizobananira uburuhiro muze kubagora mugoye mubishimikiza gushika bapfuye. Ugwaruka rero ni mutangure muhinduke uvuga uti no, uno munsi nije nteka, uno munsi nije mesa, kuko twabibonye ko ari byo bisambura ingo. Nk'uko tubisanga mu kinyamakuru Burundi Echo cashizwe ahabona kw'igenekerezo rya 16 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 haribonekeje ibitigiri vy'abahukana bishika ku 336 mu makomine Ntahangwa, Muha na Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2022.